Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi turabaramukije turabahaye n'ikaze muri kino kiganiro ku kivi. Umuryango w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye waratunganije amasengesho y'imisi 4 mu ntumbero yo gushimira Imana ku vyiza yakoreye u Burundi mu kuburonsa ingabire nziza ariyo nyakwigendera sokuru w'abarundi nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Ayo masengesho kandi yatunganijwe mu ntumbero yo kuragiza Imana u Burundi kugira ngo ishishikare kubuzigama. Ayo masengesho akaba yabereye Ibuye ku kibuga c'ishengero rya Anglikane muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi. Nkuko rero twari twabibemereye mu kiganiro c'uno munsi tuza kubashikiriza igice ca kabiri c'ayo masengesho kigizwe n'inyigisho zahawe indongozi hamwe rero n'inyigisho zahawe ugwaruka muri ico kiringo c'ayo masengesho yabaye kuva ku igenekerezo rya 20 gushika ku rya 23 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2020. Mu gitondo co ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 21 Myandagaro hakaba hari ku munsi ugira kabiri w'ayo masengesho haratanzwe inyigisho ku ndongozi zitandukanye. Yishimikije ijambo riboneka mu gitabo c'imigani igice ca 14 umurongo wa 35. Pasteur Emery Ndaboroheye yigishije ku ijambo rivuga ko umwami atonesha umusavyi w'ubwenge ari ku burake bwiwe buba ku muntu akora ibitera soni. Yamenyesheje ko umukozi w'ubwenge akora igikorwa ciwe neza mu gihe gikwiye, ntage igiturire kandi ntakore n'ibindi bikorwa vy'agatukisha, kuko ngo abakora mwene ivyo bazohura n'uburake bw'Imana. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye mu nyigisho yatanze yishimikije amajambo yo muri Ezekiel igice ca 37 umurongo wa mbere gushika ku wa 14 havugwa inkuru za Ezekiel yerekwa amagufa yumye. Yamenyesheje izo ndongozi ko ari igihe cyo kwirimbura abahora bakora ibitabereye bagahinduka. Ati leta mvyeyi ni leta ihana, ishimira abakora ivyiza igahana abakora amakosa. Imana wamaze kuvuga ko ari yo komanda supreme, yuko umukuru w'igihugu ari mu minwe yayo. Emwe none ugira ngo ingere vyaje ngo tuvuge ngo leta mvyeyi gayemwe ika none heraba abakozi b'Imana bariko babivundurura muri mwijambo ry'Imana ariyo vyibereye. Nabijya twarinze gusoma ijambo ry'Imana gahiwe kugira ngo tuvuge ngo tuyibatize leta vye tubaje gusoma muri Bibiliya. Ntari naho tutari kuhatora. Umugarabi ngende badusigura rero ya leta vye leta nkozi leta senzi. Biza bihari. Nuvuga Imana iravuga ibintu bikazosigurwa mu nyuma. Umuvyeyi nyakuri n'umuvyeyi yahana. Niwe muvyeyi w'ukuri. Leta idahana rero ntibari mvyeyi. Mwaje avuga muri harira nasome mu Baroma 13. Hariho umutama yitwa Heri, yari umukozi w'Imana, Imana ikamukunda. Ariko abana be baramubera ibigaba. Baramubera ibigaba aranka ko bahana. Igihano niyo yakirose aciye apfa. Leta mvyeyi rero ni leta ihana, biranditse neza yuko umutware adatwarira inkota ubusa. Ushaka ko mukundana n'umutware ukora neza, kubera n'umukozi w'Imana ajejwe guhana agashimira abakora ivyiza akongera agahana inkozi z'ikibi abakora n'abarabahana. Ejo rero mubonye leta vye iri kwirahana ntimuzovuge ngo ntivyaduka, sirituzuka no birahari. None si ijambo ry'Imana soma kugira mutegereza murasoma. Sebarundi yahamagariye umuntu wese kuvyajejwe gukora neza, yaba indongozi abamenyesha Imana canke abatwagwa.
nyene icubahiro umukuru w'igihugu ati kera twara amagufa yumye harageze ko twiyubura tumenye ingendo tugira dukora ishaka ry'Imana. Muravye abarundi iyo tuva ivyo twaciyemo itwa twarapfuye twese buke jewe hari haho namasubira nkiyumvira neza turabe ivyabaye kuva 1993 gushika mu 2004. Hari umuryango numwe mu Burundi numwe utashikiriwe nari twapfuye twese. Imana niho rero uvuga niyo yifatiye ingingo ngo mama gufa yumye ngiye kubasubiza ubuzima ndabaterateranye mbaha imibiri n'ubwenge muze muce mubaho kandi mwemere ko ari jewe uhora. Uno munsi nimubwire ingufu z'abana b'abantu zabigize kugira tuba niyihe formule mwarondera. Imana yo nyene niyo yavyivugiye ati ubu rero hariho akantu gakomeye cyane ngo mbaho umubiri n'ubwenge. Muri Bukaso kuravuze ati abarundi ubu nyene bagira bacu ubwenge. Hani mubona ko twamaze guca ubwenge ubu hari umukorona zose akuduhenda tuvugishije ukuri. Mugabo karatubwiye ati ni mu marande twaca tumarana wewe wa mukuru w'umugambwe ngo ndakwereka ingene ubigenza agacaca kurondera ubundi nawe ati nawe gira nyakuri nawe gira uku kugira ngo tugume ducanamo. Ubu hari uzosa kuduhenda gutya aha ntibyabonetse ko byaheze. Imana niyo yabikoze ko bimeze uko rero. Ubu turavuga tuti Imana yaduhaye umutahe ahatwara nabi twugururiye shetani hayogaruka ikadusanzaza tuyugururiye iragaruka kabisa. Hano kuguma rero twugaye neza uga twugare neza twugara n'igufuri y'Imana. Twebwe abarundi turi hanga kandi turi umuryango umwe. Ingene twapfuye shetani yatwinjiyemo irasambura umuryango. Umunsi mwezi gisabavuye ku bukuru niwo munsi Burundi bwasambuka. Aho rero abantu benshi ntibarigera bavyiyumvira ngo baragati none twasambutse bigenze gute. Hacaza ubutare rero umupapa leta atari mvyeyi fini. Ico gituma rero twaracyononye igihugu turacora tukigirira ubunwenwe twebwe nyene abarundi kandi twe dutegerezwa kucubaka. Tugeze rero mu gihe tuvuga tuti duhembuke ya magufa yabaye abantu butwe twabaye abantu ko dusigaye tuja mu matora twenyene tukaronka n'amahera tukayaterateranya tugatora tugaheza ntitujyane. Ubu rero twamaze kuronka wa mutima w'ubwenge ubu turaciye ubwenge. None Imana ntiyaciye imubwira ibwira Ezekiel iti mwana w'umuntu ayo ni ya magufa ya wa muryango wose w'u Burundi twari twarapfuye. None twari twaracitse inkokora tuvuga tuti ntibigikunda ntitwabivuze. Ariko rero nagira ndababwire ntihagire uzocika inkokora ngo ntibigikunda. Ku ruhande rw'ugwaruka inyigisho zatanzwe na nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye afadikanije n'umuvugabutumwa Jean Paul Manirakiza. Uwo muvugabutumwa yasavye ugwaruka kugira iyerekwa bagira ico bifuza gushikako no gushira mu ngiro indoto zabo. Nawe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yigishije ugwaruka rwari rwitavye izo nyigisho kutanjanjwa ku gakiza gwahawe, kwinengesera no kugira igikundiro babicishije kuhoraho. Ntitwanjanjwe ku gakiza, ntitwanjanjwe ku byo twumvise, na cyane cyane ibyo twumvise by'ingirakamaro. Amatwi yumva byinshi, ariko mu byo mwumva mufate ibizobagirira akamaro mu buzima bwanyu. Ngo Imana yadukoreye ibitangaza, Imana yabakoreye ibitangaza. Kubona muri ngaha mufise amaguru, mufise amaboko, mwavutse muvuga mufise ubwenge, ico ni gitangaza gikomeye Imana yamaze kubaha. Rero ntimwanjanjwe ku gakiza irya Mana yabarokoye kuva mukivuka.
ngo ineza y'umuntu niyo imutuma gukundwa. Nimwaba abana beza muzokundwa, nimwaba abana batunganye, abana batanjanjwe, aho muzoba muri hose muzamana igikundiro. Ibyo byose bizova kuko mutazoba mwanjanjwe kugakiza mwakiriye mukiri bato. Wubaha Uhoraho ukamugira ubuhungiro, aho uja hose ugenda wumva ko ufise inguvu, naho wohura n'intambwe, naho wohura n'iki, Imana izokuneshereza. Namwe ndabahamagare kugira umuhamagaro wo gukora ubu nyene mukinganuko, mubikuriremwo, mukure mufise inkomezi, mukure mufise umwete, mube abana b'umwete. Kirazira yuko ku myaka ndiko ndabona ngaha mwumva yuko mutoshaka kwimesurira impuzu, ngo ababoyi barazibona, ngo abayaya barazimesa. Mwari mufise abayaya kirya gihe mwavura, kirya gihe babatamika bibero, ubu murakoze. Bajya abakozi bo muhira n'abakozi b'abavyeyi banyu. Kubera iki? Abavyeyi nibo bashaka kubahemba, bajya saba abakozi biwanyu. Tegura kazoza kanyu kugira ngo namwe muze mushe gukoresha abakozi musha guhemba. Mu gitondo cyo ku munsi ugira gatatu w'ayo masengesho hakaba hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 22 Myandagaro, nyenicubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, bakaba bose bari bateye iteka inyigisho z'indongozi zatanzwe kuri uwo munsi. Umutambukanyi w'uwahoze arongoye Uburundi Denise Nkurunziza yigishije ku ijambo ry'umujenama, yishimikije amajambo dusanga mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 18 ahavugwa inkuru za Mose yagiriwe inama nziza na Yetiro sebukwe. Ati umuntu wese arakeneye umujenama, kandi umujenama ni umuntu w'umunyabwenge. Kubwa Reverende Denise Nkurunziza, umujenama w'umunyabwenge arangwa n'ingeso nziza nko kutagira ibiturire no gukorera mu kuri. Ati indongozi rero zirakeneye abajenama b'abanyabwenge, mugabo ngo umujenama mukuru ni Imana. Yahamagariye izo mboneza gusoma ijambo ry'Imana no kurigendera kugira ngo bazogira amahirwe mu burongozi bwabo. Indongozi z'ubwenge nizo zirondegwa. Umuntu w'umunyabwenge hari ibintu adashobora gukora. Icyambere niki cyo kutagingurire. Umuntu w'umunyabwenge akorera mukuri, kuko umuntu amaze gukunda ingurire nashobora gukora mukuri. Imana idufashe cyane turonke abajanama b'abanyabwenge. Ivyumviro byawe wenyene nk'umurongozi mukuru bifise aho bigarukira. Twemere hari n'abandi batemera inama bagiyigwa. Abajanama barakenewe rero cyane, kandi nasanze umujanama ategerezwa kuba umunyabwenge. Ijambo n'umujanama mwiza riratugirira kanatsinde. Ijambo ni iry'Imana, Uhoraho niwe jambo, n'umujanama mwiza. Aya majambo yose dusoma ni ivy'Imana yihanikirije, n'amabwirizwa y'Imana, n'ivyagezwe vy'Imana, kandi ijambo ry'Imana burya rifise ubushobozi. Uwo mwungere yaciye afata akanya ko gusenga, arongora amasengesho yo gusengera igihugu. Barasengera imigambi leta igiye kurangura, hamwe rero n'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turi hano duserukiye abarundi n'abarundi kazi. Turasengeye umuryango wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Turabashize mu biganza byawe, n'abana batari hano bose turabashize mu maboko yawe. Turabasengeye mwami, iki kiringo wabahaye kuba kunganje, turabakuragije mu izina rya Yesu Kristo ngo ubagirire neza. Amaraso
amaraso ya Yesu abatwikire, ahinduke igihome gikomeye kibakingira mu izina rya Yesu Kristo. Ubarinde wa mubi, inzira yose yo kwinjirana, ari inzira yo mu buryo bw'imhemu, imyami yo mu buryo bw'imhemu, imyami y'abapfumu n'abarozi, imyami y'abasataniste, turayugaje mu izina rya Yesu Kristo. Turugaje ibitero byo mu buryo bw'umubiri, amasanganya, ingwara, turazugaje mu izina rya Yesu. Turabazitirije bari mu ngendo, baze bazigamwe, ubarinde amasanganya, ubarinde ibyago by'uburyo bwose, bose n'uruvyaro rwose mwami, ubazigama ubazitirire. Turasabiye ikiganza ciza uyu muryango, bagira ikiganza ciza, ikiganza ciza kizotuma bagira igikundiro, ikiganza ciza kizotuma bubahwa, ikiganza ciza kizotuma bumvirizwa, iyo bavuze bataramuye akanwa bumvirizwe, kandi bene gihugu bumvirije bavyumvire mu izina rya Yesu. Bahe kugira ikiganza ciza cyuhoraho kibitse kibabeko imisi yabo yose yo kuba kunganje, ikiganza ciza cyuhoraho kize kibabeko mu izina rya Yesu. Bagira igikundiro kiva kuri wewe, bagira icyubahiro biva kuri wewe, n'igitinyiro cyawe Mana, igitinyiro kiva kuri wewe kibabeko mu izina rya Yesu Kristo. Ubu gushitsa ibihe bidashira, mwami w'abami, ijambo ryawe ribe muri bo rigwiriye, uko barisoma uryandike ku bisate by'imitima yabo mu izina rya Yesu, kugira ngo ribahanure igihe gikwiye, ribahane, ribatunganye, ribatoze indero nziza mu kugororoka igihe cyose mwami kibereye mu izina rya Yesu Kristo. N'uruvyaro rwabo rukurire mu maboko yawe, ruzigamwe, bakurana indero nziza n'urupfasoni mu izina rya Yesu. Nabo nyene bagira amagara meza, nabo nyene ubahe gutera imbere mu bumenyi, mu bwenge buva kuri wewe kukubaha mu izina rya Yesu. Ubagirire neza, ndamusengeranye n'icyubahiro igihe cyose yatuye ijambo rize rigira ubushobozi mu izina rya Yesu, igihe cyose yatuye ijambo rize rigira ububasha mu izina rya Yesu, igihe cyose yatuye ijambo rize rigira ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Mwami turasenze nka kumwe wagirira neza Salomo agatungishwa n'ingabire zivuye hirya no hino. Ivyo nivyo tubasabiye mu izina rya Yesu. Amahanga azohagurutswe no kubagirira neza mu izina rya Yesu, atari kugira ngo amahanga bategeke ivyo bakora. Oya, ingabire, ubutunzi buvuye kuri wewe buze bubamanukire mu izina rya Yesu. Salomo yatungishijwe n'ingabire ahawe, nabo baze batungishwe n'ingabire bahawe mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu urabatungisha, ubagirire neza, ntihagire icyo bazobura ngo biganyire kuri iki na kiriya. Urabikora ku bw'icubahiro cyawe. Nuko turagushimiye autorité spirituelle mubeko mu izina rya Yesu Kristo. Uzoba ukoze cyane mwami, turaguhaye icubahiro, turagukomeye amashi kuvyumvise kandi kubikoze ku bw'icubahiro cyawe mu izina rya Yesu, umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Mu ntumbero yo kubandanya kwibutsa ivyo sokuru n'icubahiro Perezida Nkurunziza yakoze kugira ngo Burundi bugeraho bugeze, umukozi w'Imana Isidore Mbayahaga yarahawe akaryo ko kwigisha ku nkuru za Nehemiya ziboneka muri Bibiliya mu gitabo ca Nehemiya. Ati Nehemiya agomba kubaka uruzitiro hamwe n'abo bari kumwe baraciwe intege mu buryo bwose na Tobiya na Sanbalati. Ati mugabo ntibigeze bahagarika ico gikogwa, ngo co kimwe na nyakwigendera Perezida Nkurunziza nawe nyene yararonse ivyo muca intege, mugabo yarabandanije kubaka Burundi ashikana igihugu ahantu heza. Afashe ijambo nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaragarutse ku bihe Burundi bwaciyemwo na cane mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ati Imana ica mu nzira zose kugira ngo irangure umugambi wayo. 2015 kwari kugira ngo Imana yereke amakungu yose ko Burundi bufise ingabo z'igihugu zicungira bene gihugu bose bitazosubira inyuma. Hajya niyo burya nibwo butumwa bwa mbere Imana yashaka guha isi yose.
haya je mpora niyumvira ingene biyumviriye kuzana amaprobu hanyuma igapfira mu meshi. Hajya ntimurondera ibindi. Baricaye bararaba, none erega oni ntigira ingabo, Union Africaine ntigira ingabo. Ingabo ziva mu bihugu. Igihugu bati nindazana ingabo, akaraba ati kiya gihugu kirimwe ingabo, nkarunga ikizi wanje baratumara, wakabatinye kuko aziko hari ingabo. Uwundi ati ni jewe Uburundi bucabona ko ari je mwasi mukuru, duca turwana turi ibihugu. Agaca heba, bose baraheba. Kubera iki? Message yamaze gutangwa ko mu Burundi hari ingabo, kuko hajya bashaka kuvuga ko atangabo zihari baza n'izindi ngabo. Hanyuma baca barabona bati zirahari. Icya kabiri hajya kwari kugira ngo berekane neza yuko mu Burundi ico twita ngo amacakuri y'amoko nk'ijyane z'amoko byaheze, yuko twamaze gusubiza hamwe. None ga yemwe muribuka ba manifesta ntibakoreye ku bwoko, barakoreye ku bwoko, biranka ko abarundi basubiranamwo, biranka. Hajya kwari kugira ngo Imana yerekane yuko vyaheze bitazogaruka. Je ndabwira nti iyo mubonye ingorane gerageza muzirondere ku muzi wazo, umutima wazo, kugira mumenye ivyo ari vyo. Naho uba wahuye n'ingorane, iyumvira igitubizo ngorane zaje uciye mu ijambo ry'Imana. Ingabo z'u Burundi, igipolisi ntako batagize ngo abagumutse bave mwibarabara, ntako batakoze. Ingabo ziratonda biranka. Mugabo umunsi urizina Imana icituma abatembagaza ubutegetsi abari babakura mwibarabara. None saa 10 twasuye kubona abari mu myigaragavyo, abagumutsi baciye bahera no kuva birukanywe n'abagira kudeta, kandi kudeta itari nziza. Ko Imana yavuze iti hazoba kudeta muga ntizoba. Muga ndazi ico shaka gushika kubona abapucista ari bakura aba manifesta mwibarabara, ingabo z'igihugu byari byananiranye. Hajya Imana irafise ico yashatse kuvuga. Muribuka inkoho zari ziri mu makartier y'Ibujumbura, Musaga, Nyakabiga, Cibitoki. Ni mumbwire iyo batondeshe igipolisi n'igisoda ngo baje kudezaruma, abantu bari kwasi bagatwe gene bangana gute? Uravye inkoho zari zihari zangana kwari ukugwana igihugu wari kumengana igihugu n'ikindi. Mugabo Imana iravuga iti ndazi ingene zijya nkonzo zikura mu makartier. Imana ikirungika impwemu mbi muribo, bati ngo tuje gutera amakambi bashe. Baragira rasambrema, bararonka n'inzira bacamwo neza ngo nitwashika mu ikambi ngo turafise abace badufasha. Barinjira neza, za nkoho zose nta nimwe yasubiye inyuma. Dezarume birabaye, atangabo zirinze kuja mu makartier. Imana yashatse gukingira abene gihugu. None mwarasuye kuzumva byaciye bihera. Imana ica mu nzira zose kugira ngo irangure umugambi wayo. Sebarundi yasavye rero abarundi bose kugendera iragi basigiwe na sokuru yo kubandanya bubaha Imana kandi babandanye kubaka igihugu bagavye. Yaciye asaba intara zose kumara ukwezi bandika ibijanye n'ibikorwa bitandukanye vyaranguwe na nyakwigendera nk'iragi yasigiye Uburundi, ati twese turi kumwe birashoboka. Igihugu yagikuye novuga nti kwitapi hasi akiduza aragitangura, adusigiye igihugu gipanze, yagihereye kuri zero. Turi kumwe twese, Imana yoyo yaramaze gufata ingingo. Hasigaye ko twebwe tuba kumwe tubumwe, dutandukanye ibintu vyose bishobora gutuma muri twebwe habamwe amacakubiri, tuvyirukane vyose tubumwe. Tubaye umwe ndababwije ukuri Uburundi tuzobwubaka, niyo kondisiyo yonyene kuko Imana yaramaze gusinya. Iragigiwe nuko emwe ntaduhagarike gusenga, dukora dusenga dukora. Ico kibe nimero 1. Kuko dutegereza gukora ibishoboka vyose tugagumana ubumwe n'Imana, connection n'Imana, dukora ibishoboka vyose. Handi hoho tugatarezo amasengesho niyo rezo ifatanya Imana n'abantu.
tuyahevye Imana tuba dutandukanye. Adusize kwishani, murumva yavuze ati jewe ngaho ngejeje fata urugendo. Tubimenye twese tubishire ku muzirikanye, yadusigiye ishantiye tukore tugavye, niko yahereje ko ndavyibuka, mukore mugavye, mugiye kubaka igihugu mwubake mugavye. Mu ntara zose twarabahaye uburyo bw'uko bamara ukwezi bahura ku mugoroba bandike intara yose iragiye abasigiye, intara yose. Twizeye yuko bariko baraheraheza ico cegeranyo, kuko bamaze ukwezi bose ku mugoroba bahura bamarana n'imiburiburi isaha bibukanye iragiye abasigiye muri iyo ntara. Ivyo bitabo rero bazoturungikira mu ntara tuzoheza navyo dusubire tubigire neza, kuko erega umuntu wese arafise ivyiwe yagiye aramubwira. Nico gituma ari vyinshi cyane bizotuma amateka y'u Burundi tuyabona ko Burundi bwatanguye ico gihe. Natwe rero tuze turasengeranira kugira ngo ntagire n'uwo tuvamwo, ahubwo twese tube umwe kandi turi kumwe. Emwe nzokaba ndabisubira, turi kumwe twese birashoboka, kuko Imana turi kumwe, natwe tubaye umwe vyose nta kizotunanira. Murakoze, Imana ibahezagire. Nino ngaha rero duciye turangiriza kino kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi. Imana ihezagira Uburundi n'abarundi, naho ubutaha.